ariko rero nimba ariko inyungu ya sensa fa kwemera uko nyene 12.000. oya 11,000 top reka ndako ujya yemeye gusa na ujya yemeye 11,000 ujya yemeye 11,000 warashaka uriya kandi urumva ko natanguye kuri we oya amaze kwemera dandaza Hello bakunzi ba Inyishu Media muraho turabaramukije bivanye naho muhoreye mwese turabaramukije buri muntu wese yari hose niyo abiri hose nkuko bisanzwe ni Mugisha Arlette nagarutse imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Ntare hama twifujije kuba aga surprise tugira tuvumbure umuntu mwe nimba mumaze kubona ago je numiwe hari umuntu ndabonye umubosi wacu uwo batazira Bahebiyake mu isoko yo mu Kinama reka kamera kwanza banza uhindukiza hariya abantu bamubone kwanza abakunzi bacu bamubone banza uhindukiza hariya abakunzi bacu banza bamubone hindukiza abakunzi bacu banza kanza bamubone banza uhindukiza abakunzi bacu banza bamubone reka kwanza tumuvumisha gato rindira gato boss nibiki bite ni sawa aha maje gukora iki boss je ndiko ndakubona ngaha uri mu biki ngaha shari uno ndimo ko biki boss nje kugura amakaye mwa ko imisigeze amakaye yani namakaye gusa ushaka kumenya ko ari yande nyereka boss oya bantu tubwire boss none tukubonye ngaha gura amakaye gute ufise umwana wewe ko tabana ufise bagize ubizi gute ko atamwana ufise wo hanze reka nyereka 60 mbari boss aya bantu tubwire man 48 nshaka 48 boss oya bantu tubarire boss ko tukubonye ngaha uri ngaha tukubonye ari sintubonye ibintu umva tubonye uri kuragura amakaye ntawe tuzi ko tabana abana ufise ni bato Inyishu Media abariyo bakorayo imana yanjye nta muntu yiga ifisha nibiki boss nanifuza gusa ko ngura amakaye y'iki boss arakantu ngomba nkore nyene nkakaye boss akaye uzokabona nyene ejo abwo mwitegure none boss umva kwera ivyo twovyemera kwe 48 ne boss ndakubaza ikibazo kimwe ko tuzi ko mu rugo usanzwe ufise umugore kandi tukaba tuzi ko umudamu wawe abana afise atago babangana nkuko tubona amakaye uri kuragura urabona ko uri kuragura n'amakaye menshi none ivyo umva umugore wawe nk'ubu niyabona uri kuragura amakaye umugore wawe niyabona uri kuragura amakaye aza kwiyumvira gute oya nakimwe amakaye ni akazi n'amakaye nyene nifuza ko nofasha abantu none bose umva ko ivyo novyemera ivyo novyemera iyo vyemera uzovyibonera ejo kandi umugore wanje n'umustar ivyo abwo wazani niyo migambi dufise yo gufasha abantu n'ibindi sikuvuga ngo ufasha n'ufise amahera ne bose abo bantu ufasha canke ufise uwundi ari umucepuko wundi wahanze ufise hewe wovyemera ivyo yego wovyemera ko aje kugurira abantu canke hari akandi kantu ko musi ko bisanzwe ufise abana batoya aje gura abantu nyabaki nyene ko abo bantu nyene aribo dukeneye bose canke hari akandi kantu oya ivyo nta mwana wundi ufise nk'umwana wirindira ijya wishize hariya ni bose ndakubaza ikibazo kimwe kandi ikindi ciza giteye intunzi bose bose ndakubaza uyo mwana wawe wundi ugira ugurira amakaye yitwa gute oya ivyo sivyo kandi uwezo kwirukana ako kazi ndabona wiwe oya bose ne bose oya tubwire vraiment ko none umwana afise amakaye ngana guca vraiment ko nzi kujya mwana wawe umukobwa ko atakoresha n'amakaye nikaye imwe ntayikoresha vraiment bose mugabo umviriza si 12,500 ndaza kugua 10,000 bose aracibira bose gira ya nyuma y'12,000 kuri umubosi kandi sinokurenganya boss gira umugabanye n'amahera none ega suba je ndi umubosi ari amahera nifiti
ni umubosi wo muri video. Ayo bosi ariko tukuza kumenya uyo mwana uri kuragurira amakaye wariwe. Nimba ari umwana wo muri shepuko ico ni gikorwa, umva ico ni gikorwa cyangwa ni migambi Inyishu Media ifise. Turafise imigambi miremire iya dufise amahera niyo kujya gufasha abana abantu batishoboye n'ibindi ko natwe turagera ahantu mugabo turafise numero kujya gufasha kila muntu wese akeneye ko afashwa kukintu kibazo kiwe cyose abafise niyo mpamvu ari Inyishu Media. None bosi turacari ngaho nyene turacavuga neza abo bana ugiye gufasha n'abana bahe wabona nabana bacenga nyene kuri Inyishu Media nigize kubona ikiganiro cyabo wanashaka narashitse no mu rugo wa kubona n'abavyeyi babo rero kuvuga rero na byinshi no bivuga ko utarabona ikiganiro cy'abo bana barondera Inyishu Media babone nabana afise ingabirano nashimye kubafasha Amakaye wenda gwa 11,000 kandi nuzi oya 11,000 bosi abo ndaje kuyatunga kandi turondera. None bosi banzirindire gato turi kumwe none bosi turacakubaza kweri none nk'abo bana uje kuronderera ukaza kugurira Amakaye nk'abo bana uje kugurira Amakaye bosi nk'abo bana bakunzi ba Inyishu Media ibintu birakomeye cyane bosi rituremeza neza ntaratwemeza neza ko abana aje kugurira Amakaye arabo ariko arafasha cyangwa arabana bo mucepuko wundi ntago tumwizeye neza bosi ko bosi wacacara umujene urabona ko nari ariko aranabaza ngaha neza ko urumva bosi arakaza 11,000 kandi shaka yindi character none bosi ibyo ntabyo turemera neza bosi kwemera ibiki turemera ko ari abo bana bya vrai nyine ari ushaka gufasha vrai hari ikindi kintu kiri ndani bosi oya nakindi kintu kiri ndani aya Makaye wanashaka muyafate neza aya Makaye tuzojana kuyatanga turi kumwe na Makaye tuzoha abana bafise ingabirano abana ni bangana ni batatu ni benshi mugabo je nemeye batatu bivanye n'uburyo bwanje fise na mahera fise ndumukene ariko hatanga umutima ndakubaza ikindi kintu bosi natanga umutima none bosi ndakubaza ikindi kibazo kimwe nka wewe abo bana ugiye gufasha sibyo icambere cyo tuzobashishiriza imbere ya kamera Izo wafashiriza imbere ya 12 oya ndagwa 11 yiga mashuri ya kuko hajya none gushaka kututsimba shaka kututsimba oya twe uri kazimvyo oya twe tukazimba none gushaka kutumenga urukura tutsimba natwe baratuzimba wowe ubona ko boss yaje vraiment kukwizera mu bantu bose ngaha kaza boss arazi Jesse ni umubosi kwanza wanashaka je ndi umukozi w'abandi nawe uri umubosi uri ngaha uriko uradandaza amahera abona umukozi uyu ni umubosi wacu uviriza imisi yose umukozi arakora agatanga amahera ku mubosi ndakuzaniye amahera natwe kandi rero wanashaka rero aya Makaye tuyaguze uno munsi ejo arige twogaruka turose abandi bantu baterera apana gufasha ari abantu baterera bashobora guterera bakaza tuzazuza kubashorera ni wewe nuriya none atambuye ni 12 nabagabanije baciyangaye utabesha iyo ndi umubosi wowe uravuga ati nawe uruvuga 15,000 ariko yagu reka ndaguhozesha nibabona amera ni kure bosi nakuri kumara kuragabanya kweli gabanya kweli bosi tukugabanya ku mushara wawe sha ni bosi tukizera kweli reka ubuzima bwa sikuvanje ndi umubosi nawe urashaka umubosi wanje byo naje ndi umukozi w'abandi cyari kumwe nawe murindire gato ushaka kumpombya wabonye bosi mwabonye bosi ariko araresha muriko murabibona ushaka kumpombya oya umviriza ibintu birazimbye Amakaye asigaye ingene ariko arakuyagisha vraiment urashaka kumuzimba gutyo oya je sinzimba uriko uramuzimba ariko cyo Amakaye wo asigaye azimba vraiment turabizi ariko kuri 12 kweli oya reka kuguma kuri 12 reka iyo ndiko ndafasha jewe nawe uriko urafasha kandi sikuvuga je mbanganye ne mu kinama nashimye kuza gushorera abantu bo mu kinama twiteza imbere agashima no kuza kubashorera mwebwe wege siniyumviye ko nogenda ari mvateka muhira turi kumwe twese birashoboka reka natwe twese tudandaza nyene bosi aradiskita bosi n'amahera yiwe y'ubujingu ufa gutwara wapi na brag bana bosi uramuha ukamuha nawe akaguha bana nta brag murindire gato ngo shire ko 5 wewe ubona ko hazinje barababa muri no misa ariko aya bosi toro carabuze sigaye nigira kwa maguru
akamoto narashize natwe turabideplacement natwe bica ivyo bitugora turabizi ariko rero nimba ariko inyungu ya sensa fa kwemera uko nyene 12,000 oya 11,000 top reka ndakubona ujya yemeye gusa ujya yemeye 11,000 ujya yemeye 11,000 warashaka uriya kandi urumva ko natanguye kuri we amaze kwemera dandaza duze arazidandaza nabikino imani dufashe nyishu nabikino imani dufashe Inyishu Media itera imbere tuzogenda tugura amakaye yacu tukagenda ahandi nyene babigaya niba bayitagote muri book niba bayitagote muri pakobu tuzokwishikira hajya twigirira amakomande yiwacu ngovuga rero abakozi ba Inyishu Media mugume mdushigikira n'ukuri turafise vision gufasha abantu turafise vision mudufashe n'ukuri bose dore ngaho nyene ndashaka kubaza mbabarira gucira mu ijambo muri iki gihe uravye n'ingene ubuzima bumeze ingene igitoro cabuze uravye n'ingene ibintu byose ngaha hanze abantu bose ubuzima bumeze nabi wewe ukitanga nk'umuntu umwe kumva ko ukwiriye kugurira amakaye abana utavukana nabo abana ataco mupfana atanikintu na kimwe muhuriyeko byakuziyemo gute kuri wewe bo je ndo umuntu vraiment nkunda iterambere ry'igihugu icambere kandi kamere kiwanje sizi ngene Imana yandemye je mfise urukundo tu ajya gusa umuntu nashimwa na bose bazogenda bavuga ati ujya mu bosi wanyu arajya abana ujya mu bosi wanyu ni kinyonya bateri feble none bosi ntubibona oya kuyagisha umuntu no mu matwi bosi kuyagisha naho numufata uku ari birasanzwe kaziki umugore we nzomuhamagara ngo birasanzwe amenya rero je ngenda shira imbere ko mfise umugore iyo andiki juju canke ikinyonya nari kuvuga ati na mugore mfise kandi byo hari n'abagabo aza kudraga akakwereka kwanza alliance kandi akaca kubwira ko uzoba umugore wiwe wa kabiri umutima rero n'ingeso z'abantu ukuntu umuntu yakuze mu buzima bwiwe bwa soko je rero kuvuga je ndatandukanye n'icyo uri kuri yumvira bya vrai sasa uri c'est vrai aya ndavyemera neza 36 akananga 10,000 bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Inyishu Media hapana 5 y'ibiki ushira ko 5 ni kuri 500 francs tumanza kubideplacement amakaca bigorana rero kuguma uvuga ku bideplacement vraiment kugira ushaka kuzimba abantu uguma babwira uko kwe natwe reka biratugora ibiciro barabiduza gushirako deplacement gushirako ibibanza bose ariko ibyo ariko aravuga ashobora kuba ari ukuri byavuga birumvikana amen menshi namahera mfise kweri reka ndamuye 11,000 amakashije bose ndakigurira reka nigiriye ntibikugira hemuke kuri 5 amani nta kibazo oya bose hemuke kuri 5 ndagufatira ndagutorera ndakubikira bakunzi ba Inyishu Media mwabyumvise ni igikorwa cy'urukundo kimeze neza gisa neza n'ukuri kw'Imana kuba umubosi w'iwacu yagiye kugurira amakaye abana batishoboye abana bafise impano bumva ko wa mukobwa yazi yakwangiye byose bose yakweretse ko atabugenza ashaka namusubitse ntambeshe ubuzuza ga 5 okay 5 asinamubwiye yagumye kuri 11,500 umukobwa biraboneka ko yihagarara ko boss sana bima rero bije neza wowe nta muntu akopfa wapi umukobwa arihagarara ko cyane nkuko bisanzwe muratubona nuko nyene turi hahandi nyene turacari muri bya bindi nyene ntago turaheza n'ubu turacari kumwe turacari ko turabandanya akazi karacariho bosi wacu aracari bosi ndagufasha reka ndagufashe bosi tuko turakorera Imana ingosha tuko turakorera ijuru nukuri kw'Imana bona aho wamutsimvye ntago wamutsimvye ndi nyene twabivuganye mwabivuganye bosi wibagiye amasitiro ariko wibagiye amasitiro amasitiro shamugabo rero nari kubwira oya abadandaza mwabumvise ajara aguma kreya kwese birakenewe ya mfisa amahera nari kugura utubike basi nka duta amasitiro apani zo VIP we cyeta deso izo zirazivye
izo zirazimvye Pole sana. izina ngahe twatundi nyene Senka. twatundi twatundi twa desa mwene utego ibintu birakomeye iyo mbona amahera ni kure ni gorane izina ngahe 200 francs 200 francs mera rero mu boss abanza kwanza kwemera ngo 200 francs boss ikaramu imwe akaduzeni kayo akaduzeni kayo n'ibihumbi 1500 aba muri siro zingahe 50 siro sengani najya kuri biro twashaka kuzikoresha zirakenewe boss tugabanye rero yaho napunguje byose napunguje bona duzeni aha rero nushaka kutugabanya vraiment ubona ko twaguha gucyo nyene twatanze nta mafaranga namwe nigeze ndabiruka nta mafaranga nigeze ndakunguka ko nagatanze kwibe yo kurangura 7000 uranteranye imbere 7000 basi 7000 bosi ni bosi bosi wa wapi atauza tu bosi abantu bashaka kuvuga kuri ubu bosi agubareka amakuru kakandi nyine ku bariganye hapo izi zirakunda kuziba cyane twara izo bosi misanzu zirakunda kuziba izo kakarito bosi vende baba we agira yugazi uzaza nishore yawe na izo zikomeye azina bei kwari zike none bosi izo ni bye mugabo rero zirazimvye nizizimvye izi ni basi ugabanye kuri izo aya nisi zirakora izi zima zigeze cyazige zazononekana uravye ningene muba muko murazishiramo muba muzishira izo nangana bosi nabindi baza none je ndiko ndabaza stilo nguva basiga na kuno ikata mwo kabiri ngakucanga ngagwa ni bari 7000 3000 quelqu'un ndagushobora guha igipande cy'ikandi chenchi iyo ushaka muri iyi nacu kirazimvye nikizingi inusu ni 12000 inusu iyi nayo inusu ni 3800 umuduizo bosi nta brag amafaranga yiwe ari ku rutonde umva aya nta mafaranga yo kubujinga bosi ko mbona ari menshi ko mbona ari menshi aya si menshi yose araherera nganye niko gomboya kandi ko kuna mahera cyo mbona ari menshi ntutuzimbe uduhe zikwiriye ziba ari zingahe ngahe ari 50 bisigura kuduha 25 25 aduha 25 ni de kandi tudwa mu carton nyene aduha mu carton cyo turabami bon ndazi ko bigoye nene bosi ntuze ugura ntatuza oya amakuvertire y'abana imbere ni heza jamera aramira bosi wabyemeye kubigura bosi aramira kabisa ariko bosi ndakubarira ikintu kimwe nk'ubu umuntu akubona nturabwira abana bageze kuri iki gihande wumva ingene kwigisha abana bibabaje bisaba ubuntuze bwinshi ariko kakubona ingene witanze uriyumvira ko uwo muntu yokwiyumvira iki basi cyangwa wowe kuri wowe wumva uburemere bumeze gute kuri ibyo bintu ibi ni bisanzwe tu ni bya bintu byo kuvuga ati kwitanga nyene ibiraba ngo uratunze uri umutuzo ufise ibintu byinshi bivana n'umutima niyo mpamvu je kenshi no gukina filme ni wanivugira ngo bifise agatima gato je fise rero umutima w'ikigongwe umutima kandi kuba ngo ndishira imbere kandi birabujije kwishira imbere ariko kubwiwanje ngomba nishira imbere kugira n'abantu bose babibonereho barongeramo icigwa n'ibindi jewe nko kuvuza ati nabana bakuze kwigisha n'ibindi je singo ndabigisha ahubwo gusa nateye nyene bivanye ni ubu narose udufaranga ahantu nashimereye kugurira abandi bana bamakaye kandi bafise ingabirano kuva sijeje nyene ahubwo nifuza n'abandi ko bobashigikira berekana umutima w'urukundo badafite ukuntu babashikira bashaka kubicisha nganye kuri Inyishu Media turafise ama contact kugira tubafashe kandi urabona n'imisi yo kugira amashure harageze asa nk'ageze asa nk'indwi zibiri amashuri atangure ico novuga amakaye narazimba cyane je ndibaza mu misiri imbere
azoba zivye gusumba ngaha. Ndashaka kukubaza kandi kabazo kanyuma kamantuze gatoya nk'abadamu uzi ko abadamu bataba bari ico kimwe nk'uko bisanzwe. Reka ndagufatire bose. Oya neza. Na mishino kumara. Abagore abadamu siko ayo makaye niyo yatwara mu bavyeyi mu bagore sivyo. Waramaze kubibwira umudamu wawe, waramaze kubimusigurira, uramwicarika ku buryo ntazoze guhendwa n'abandi bagore ngo umugabo waraguhenda ko ariko arafasha, kumbe yirirwa aragenda kuresha abaresha bigira ko afasha, akaresha akagenda kuguharika mu nyuma. Warabigerageje kwicarika umugore wawe urabimubwira? Nakurisha? Sindakuriye. Kuvyerekeye ico kibazo uriko urambaza. Zati umugore wanje. Umugore wawe waragerageje kumuyagisha nukunyene ndibaza uriya namuhaye 11,000 bamuhaye 11,000 oya ni 11,000 mugabo 500 yashize kwishasha mawasi 11,000 nanje nayishashe ayishashe desi kaza oya ijya rayisubiza mu uyu nasi umva ni 11,500 nishashe oyigumanuka kandi ureke ko stressa oya ye boss nanje ni 11,000 plus nishashe ya desi abazi murabona ingene ariko aramufata amani ubona ko yakuye mushashe ya 5 nanje yakuyemo Siko mwaye 11,500 ugira unyibe nina garuka zo gushaka igihumbi kifana basi urumva nakubeshe bose aravye ya habona haka na desanfise oya ndayabonye ngaho arimo yaba yarimwo boss si boss bosi ni Mungu bana bosi bana ndoa bariko ahosh akajambo kamwe rero nta kinigi uvuze ubwiye Inyishu Media abakunzi ba Inyishu Media wongera agakaye kamwe gusa nayo bari sawa nibyo je vraiment je ndaresha umuntu kugira afashe umuntu je ndu vraiment nk'abana bagira kandi rero ucukurikira iki kiganiro urabe ko nabitanze urabona amakaye naguze na nyene kandi zoyashikiriza uku nyene wongera rero agakaye kamwe yego agakaye kamwe yego nayo bari kamwe akariko kose gusa urabona icyo vraiment iyo abafise ubushobozi nari gushaka anamuhaye na dese uva ni kintu bose atari bakunzi ba Inyishu Media murabe kintu umudandaza adukoreye vraiment amuha yongeye dese uva iyo na boss ntago yigeze ayigura tujana neza tumvikana na boss ntago yigeze ayigura ngiye aramwongeye kwere c'est frappe rero Nakaye kajambo wimva gute kumva kufashije nawe ugize icyo ufasha ndaryoye cyane okay yeah ni jeje abakunzi ba Inyishu Media bokora nk'iby'abandi bakora turagushimiye murakoze nawe boss turacari kumwe wowe ariko nturaheza boss nta bindi bintu tugura oya nabindi kandi murakoze kanyene kabisa dufashe neza sawa abakunzi ba Inyishu Media murabibona ko ibintu byose byagenze neza nkuko bisanzwe tukurikirane mu minsi iri imbere tugende tumuhe safi na denifisi washimye byagenze neza ariko boss yakuvugishije cyane wari ngene yagukunze wawe yatoye akadesi n'umutima w'urukundo wo gufasha twamubaje ati none nka wewe ibi bintu sikuvuga ngo ibyo twige kubika tuzobitanga ku marezo sose kuri Inyishu Media babiraba ego urabe ko byashitse ubatse nawe wewe nimba ufite umutima nawe ntaco wofata je muzogaruka ya munsi kweli muzogaruka undi munsi byazimvye cyane oya nzofa kubiheba ndabana ntaco reka ntaco nta kibazo iyo ngabirano nkeneye ko Imana yoshiramwo gufosa umuntu kugira afashe uwundi iyo afise amahera nari gufata inkoni nkarondera bajya abantu bafise ubutunzi basiyoni bande vuga ati wewe nimufashe nubu usanga barafasha ariko rero bagafasha nyene bikunze baca babishira no mu rezo sose kugira abantu babore bati bwa bundi kana kagira amahera yo gufasha abantu bitandukanye kuno bige ni vyiza naje niyo ngabirano ufise gushira abana na wewe umushara wawe Fedi mwanzo chandasha mwamaka boss reka ndagushimira kungene ugerageje kudufasha no kugerageza kuduha umuco w'ibintu wari kurakora nkuko twari ko turiyumvira nabi twari ko turagerageza kwiyumvira ko waje
waje kuraba umucepuko aba bita umucepuko abaswahili umuntu nyene wo hanze uje kugura amakaye umwana wo hanze ariko twumvise turatunguwe twumvise ko waje gufasha nukuri ko Imana reka tugushimire cyane nagiye kandi abashimiye nkuko mwavumbuye ni bien kuko kaza nagumye ndabarundira nababuze ariko urabona igere tuguguye ni bien kuko iyi ni CV ku abantu bose bafite umutima wo gufasha abantu vraiment wavyikuremwo batange kuko tuzufa duvisize nga ego n'uvyiguma gumizamwo nakamaro n'ukuri so ati ari abandi bafise rovuga gute abandi badafasha abantu bafise size no bivuga bagiye kubironda mu zindi nzira zitameze neza barabayo ibihano urumva ko ntibashobora gufasha abantu ariko nimba ufise ubutunzi bwavuye ku Mana yo mwijuru gerageza ubutange kuko ubitanze hajya no mu ijabo ry'Imana irabivuga neza ati utanze aragira iki arahabwa ikureko rero ukuboko gutanga nawe nyero bagira na jewe vraiment ko naje uravye akazi nkora nakazi kenshi je nkora ariko amahera ndayaronka kandi bigaca mu zindi nzira je nyene zitandukanye urumva je ndibaza nuko je ndibaza nabindi hama sinzi rero impamvu je ndibaza nabona nabandi okay sawa murakoze cyane turabashimiye cyane nkuko bisanzwe hama abakunzi ba Inyishu Media nkuko bisanzwe ndashobora kumunganira boss guco kintu yavuze yagerageje gufasha cyane nkuko bisanzwe arafasha gose kandi turagihaye na buri muntu wari we wese afise umutima wo gufasha yumva ko afise gukenera gufasha nga turafise ibintu udusangamwo urafise aho dukura buri kintu cyose urafise aho gidukuramwo